ikaze mwaya makuru ategekanye ikirere cyo kuri uyu wa mbere ni kwigenekerezo rya 12 nzero umwaka wa 2026 mu gatondo hitezwe yuko hazoboneka ikirere kirimo ibicu vyinshi ibujumbura bibanza mu kibitoke mu Kayanza imuramvya hamwe n'Ingozi ahasigaye hakazoka kayizuba ririmo n'ibicu bike bike ahazoba hakanye gusumba handi azoba ari mu Kayanza hari ibipimo byaho by'ubushuhe bizoba bigera kuri degre Celsius 11 ku muhingamo naho hitezwe ko hazogwa imvura hose mu gihugu cacu mu mihingo imwe hazocamwo hake izuba ahazoba hashushe gusumba handi na hazoba ari mu Cibitoke hamwe no n'Ibujumbura aho ibipimo by'ubushuhe vyaho bizoba bigera kuri degre Celsius 28. Ejo mu gatondo hategekanijwe ko izuba rizoseruka igihe cy'isaha 12 zirenga k'iminota 2 rirenge igihe cy'isaha 12 zirenga k'iminota 20 z'umugoroba. Nuko rero ni hana makuru ategekanye ikirere cyo kuri uyu wa mbere agarukiye mwakoze mwese kuyakurikira naho utaha